عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. mwanyakubahwa mwese n'akanyamuneza ko kubana n'umuryango w'abayisilamu kuri uyu umunsi mukuru uhambaye, umunsi mukuru w'intama. Nagira ubwa mbere rero ntangure kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Baje kandi kwifatanya namwe kuko twese tugize umuryango umwe. Ibrahim ni sekuru w'abemera bose, natwe mu Burundi twaragize amahirwe, turi igihugu cy'abemera Imana kuva kera na rindi. Abarundi ntibasenga ibigirwamana, bemera Imana imwe rudende, Imana itanga inka n'ibibondo, Imana mushobora byose. None rero turi kumwe ngaha, turi mu muryango, twazanywe nuko twemera iyo Mana, dufise ukwemera kandi dufise ukwizigira, tukagira n'urukundo. Iyo rero twahujwe no kwemera, icyambere nuko tubanza twese tukabizirikana ko twemera Imana yaturemye, tukamenya igituma yaturemye. Imana yaremye umuntu kugira ngo abandanye ahinguriye isi, abandanye ayihindura. Twaba twabivuze, Imana yarashize ku isi ibikwiye byose bikeneyewe umuntu azokenera. Ica iramurema, imuha ubwenge, kuko yamuhaye uwo mutahe, yamuhaye ubwenge bwo guhingura ivyo yamuremeye. Nico gituma ibi mubona byinshi dufise ni byahinguwe n'umuntu. Imana yarashizeho matière première kugira ngo umuntu akore impuzu, akore ibirato, akore ayo marori mwambaye. Yarabishizeho umugabo, iha ubwenge umuntu kugira ngo abukoreshe mu gukora ivyo vyose akeneye. Ndetse yaraduhaye imbuto, iduha n'isi, iduha n'imvura kugira ngo turime, twimbure, dufungure, tugire amagara meza. Iyo rero umuntu amaze kumenya ivyo vyose, aca akora icyo Imana yamubwiye. Mwebwe Bayisilamu kuva kera turakunda kubivuga, mu Burundi umuntu asa neza mwita umusirimu, bivuye muri masirimu. Ntushobora kuba umusirimu ataco wiha. Imana yaraturemeye igihugu cyiza, kandi igihugu natwe dutegerezwa gusirimura, tugisharize gise neza. Ndanezerewe yuko muri iki gihe ndabona ko abarundi bose batanguye kugira umutima wo gusokorera igihugu cyacu, tugitera amashugwe, kiba igihugu kiyagayaga. Umurundi wese ateza kumenya yuko Imana izomubaza ico yamaze kuri iyi si, kuko nico yakuremeye. Uzotanga raporo, mbega uzotanga iki? Naho nyene n'ubu ngira ngaragaza umunezero ko abayisilamu bubu ntibakimeze nk'abayisilamu ba kera. Abayisilamu ba kera babasanga kwirigara gusa, mugabo ubu vyarahindutse, ubu basaga ku kivi barakora. Kare wamenga abayisilamu ntibakwiye kwiga ngo bateze imbere igihugu. None ubu dufise abayisilamu bize n'ugwaruka rwanyu muriko muragwigisha. Turafise abaprofesere muri za kaminuza. Murabona yuko niyo haje umuyisilamu akaba umushikiranganje ntatumara amaza, vyerekana ko abafise umutwe. Ikintu rero gikenewe nukumva yuko dutegereza gukora, tugakorera n'igihugu cyacu, kuko kugira tuveho twakoreye igihugu, umwe wese agira icyo akoze. Bijya mwavuze vy'ibibanza, bijya n'ivyo gusukurira abarundi, mubimenye neza, si ku kazi. Niba baguhaye job, baba bakugenye kuja gusukurira bene gihugu.
ahubwo ico mwovuga muti abarundi bose banganya amahirwe yo kusukurira bene gihugu, abayisilamu barimwo, abakristo barimwo, bose bategereza kunganya amahirwe. Kare rero ko kare bavuga bati abafise amashure ni bangahe, none ubu murayafise. Hariho ibiraje shinga bikomeye kurusha ibindi, ibi vyuko mu ngo ingo zanyu imiryango yanyu ingene yubakwa. Mu gihugu kirimwo abantu b'Imana hariho ikintu kimwe tugenderako, ngo mu mibano yanyu mugende mwengengana. Ivyo wowe uri kurakora ntibitirimutse uwundi, kandi ubikore mu bugwaneza kwengengana. Iranditse mu gitabo cy'abakristu bati wewe n'ivyo ufata ubifata udashaka ko bitirimutsa uwundi. N'imigenzo yawe rero uyigire mu bugwaneza, uguma mu rukundo udatirimutsa abandi. Nico gituma rero mubona yuko nta muyisilamu barapfunga ngo nuko afise uwundi mugore kubera no kwengengana. Mugabo mu mico n'imigenzo y'abarundi murazi yuko iminsi yose barabuza guharika. None mweho mubigira mu bugwaneza. Ikigira kabiri nuko umwana ategerezwa kugira se. Abantu ba mbere tugwanya n'abantu bagenda bakarenga ibigo, hanyuma umwana akavuka atagira se kandi sariho. Umwana kwitwa imfuvyi afise se biramaramaje. Abayisilamu muvyaye umwana muramwemanga, nico gituma umwana wese ategereza kumenya se. Kuko mu Burundi umwana atorana kwa se ntatorana kwa nyina. Nico gituma ategereza kumenya se. Iyo rero bariko baravuga umwana, keshi burya tuba turiko turondera se ko ategereza kuja habona. Twese dutegereza kugira amahirwe amwe mu gihugu cy'u Burundi, abantu bose barangana imbere y'amategeko. Nta uri inyuma, nta uri imbere. Ariko tuze turategera neza yuko igihugu atari inka yapfuye turiko turagabura. Ni inka ihagaze turiko turagaburira kugira ikamwe menshi. Mpora ntangara mbonye abanyepolitike ariko bararyana bajyanira ibiti. Ndababaza nti none ko mwitwa ngo muri abanyepolitike ko atanumwe avuze ico yozana kugira igihugu cacu kigira ico tuconka. Hano mu Burundi turafise ubutare, dufise isi nziza ndimwa, ifise imvura. Ntivyumvikana ingene rero iki gihugu cacu tutorima, tutohingura ivyo dufise kugira igihugu cacu gitera imbere. Nagira ndasubire kubibutsa, nta kintu na kimwe dukura mu mahanga kidashobora guhingurirwa ngaha. Vyose ibintu vyose muvuga, ivyo muvuga ngo murakenye, turabifise aha. Igihe cyose tuzoba tukibikura mu mahanga, muze mumenye yuko turabikenye naho vyoba vyinshi. Aha iyo miduga muvuga dufise ubutare bw'icuma, nuva turashoboye kwikorera imiduga ngaha. Dufise ubutare bwa cuivre, turashobora kwikorera zirya nsinga tuja gukura hanze. Nta kintu na kimwe gaha tudafise. Ayo mabateri mwumva dufise za lithium, dufise cobalt. Ubu unitwugurure dusaba Imana mushobora byose itwugururira umuco, tuve mu mwijima tugendere mu muco, tubone ico twokora. Twari twarazimiye gushikaho twankana igihugu cacu. Ntushobora kuvuga ko ukunda igihugu cawe uri kuratoteza mwene wanyu. Murabona ngaha turabavukanye twese. Ntivyumvikana ingene dushobora kuvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi dufise ubwoko bumwe tukavuga ngo turimwe abahutu n'abatutsi n'abatwa. Mukazobona umuntu wese ariko aracamwe imico abarundi, mumenye ko ari shetani iri kwiramukoresha. Duheze tuvuge uti toka shetani. Ivyo vyose bizana abantu gutandukana iba ari shetani. Mu Burundi twebwe dufise ubwoko bumwe. Ubwa mbere turafise data wa twese ni Imana. Tukagira sokuru wacu Burahimu, abemera bose. No mu bitabo vy'iwacu biranditse yuko Burahimu yabaye sekuruza w'abemera bose. Turamusangiye.
mu Burundi kuva kera narindi dufise umwami umwe Rudeni. Kuva uno munsi twese nitwumve yuko turi ubwoko bw'abarundi buvuga ikirundi kanatsinda twese turi bene Burundi. Tumaze kumenya ko turabavukanye rero duca tumenya yuko umuvyeyi twonka no Burundi. None ubwo Burundi tuzobwonka iki? Tubwonka ico twabugaburiye. Uburundi tubukoreye bukaduga bugatunga buzoturamira twese duheze dutere tuje imbere. None rero reka nsozere ndabakengurukira cyane, ndabakengurukire ku butumire mwaduhaye kugira ngo twifatanye kuri uyu munsi mukuru. Ndabakengurukire ku bikorwa vyiza vyose muriko murakora. Ico ndabemereye nuko ubwa mbere turi kumwe. Turi kumwe twese nta kidashoboka, ntagire numwe azokwiganyira azi ko turi kumwe twese. Umoja ni nguvu. Ibibazo tuba dufise twese turabisangiye no kwicara tukabitorera umuti hamwe. Turageze mu bihe vya none tubishitsemwo tufise ubwo bumwe. Ico ndabemereye nuko turi kumwe kandi tuzokwa turiko turakorana. Mugira ibibazo bibi ibibazo vya twese. Umwe wese agira ikibazo kibi ca twese tubitorera umuti kugira ngo ntagire numwe yama ariko ari dodomba mu gihugu ciza Imana yatugabiye. Reka rero sozere mvuga nti twese dutahe tuzi uko tujanye uwo mutima wo kwemera Imana, kwizigira ko igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere cyane kuko Imana nico yakigeneye, twongera tugira urukundo hagati yacu. Rero ndangije ndabipfuriza amahoro, mugire umuco kandi mugire n'imigisha ivuye ku Mana. Salamu alaikum.